ntabwo nari nzi ko mu Rwanda hakiri abantu bashobora kurwara amavunja. Usanga abana b'Abanyarwanda bari mu mashuri barwaye amavunja. Ubu ni uburangare budashobora kwihanganirwa. Turaza no guhangana n'abatuma bishoboka ko abantu barwara amavunja. Turaza kurwana n'abayobozi buriya mureba nibo mvuga. Mu Rwanda mu karere ka Musanze intara y'Amajyaruguru imiryango irenga 50 yugarijwe n'ikibazo cy'amavunja. Abayobozi b'akarere bavuga ko biterwa n'umwanda. Eric bagira ubusasuye imwe muri iyo miryango irwaye cyangwa irwaje amavunja. Ijwi rya Amerika rigera mu kagari ka Kabazungu mu murenge wa Musanze mu karere ka Musanze ho mu majyaruguru y'u Rwanda yahasanze imiryango biboneka ko irwaye amavunja. Ubajije abarwaye cyangwa abarwaje amavunja biragoye ko bahita berura ngo bemere ko barwaye amavunja. Ijisho ry'umunyamakuru ryabonye abadamu babana mu nzu bigaragara ko bamaze iminsi mike bakiza amavunja, ariko bafite umwana uri mu kigero nk'icy'imyaka 5 biboneka ko amavunja yamuzahaje. Ababyeyi be nabo mu muryango wabasigajwe inyuma n'amateka, kuri bo bakavuga ko uyu mwana yabananiye. Turamwe na wigaga mu mashiga bukiye naho nta muntu wamubuje mwacu ntawe rwose ngo beshi kariya ko niko karananiranye uriya we yarananiranye wa Marita Ingeneye ni umukecuru w'imyaka 76 y'amavuko, nawe mu murenge wa Musanze arwaye amavunja mu buryo biboneka ko budakabije. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko amavunja yaterwa no kuba afite ubumuga bw'ingingo butamwemerera kuba yakwihandura. Uracyarwara imvunja se? Yazirwara ko ndagiye kwihandura. Bigenda bite kugira ngo murware imvunja se mu mukecuru? Nuko gazaga tuzi igihe uko gazaga ngo gike tuzi uko gazaga n'inke gaziraga. None se nta buzukuru ufite baguhandura? Tabuzukuru ibyabaye byasize iki? Ibyabaye uravuga iki mukecuru? Ntambaye yabaye yakigiki ubuzukuru naramugaye batende ikirema kuri kureba ndangije imyaka 17 ndi ikirema. Ubwo nta kintu nkoraga no gutega baramba no gutega baramba nta kintu gishobora gukora. Niyo yakavunja kaba kagiyemo baba babonetse bakagahandura, baba batabonetse rero nuko nyine igihe babonetse bakagahandura. Abaturage bavuganye n'Ijwi rya Amerika ku miryango irwaye amavunja bemeza ko rimwe na rimwe bakunze gufatanya n'abajyanama b'ubuzima mu guhandura abarwaye amavunja. Gusa hari nabo byumvikana ko basa n'abarambiwe abarwaye cyangwa abarwaje amavunja. Ngo turagahanduraga dufatanyije n'abanyabuzima. Murinda kuzana abanyabuzima ngo bahandure imvunja? Ubwo gabaye menshi twabagura tubahandure bagasha dusa n'abateye amahane. Ubwo rero ukaba ngombwa ko abanyabuzima badufasha. Mbese wabahandura wabivamo barabahanduraga akongera akagaruka. Mbese wabahandura buri munsi. Ijwi rya Amerika riganira na Bwana Ramuri Janvier meya w'akarere ka Musanze yabanje kutubwira ko bakoze amabarura bagamije kumenya umubare w'abarwaye amavunja kugira ngo babone uko bahita babitaho. Muri iyo profile nakubwiye twakoze ihera mu kwezi kwa 4. Yego. Twabonye abantu 53. Ubu nibo twahanduye nibo bamwe turi kugerageza ku buryo bakira burundu. Ariko nabivuze ushobora kuhavura muri uku kwezi ukaba wabona wenda ejo bundi hari undi warwaye, ariko abo ngabo nibo twasuzanyije ku kwezi kwa 4 twasanze hirya no hino mu mibare twegeranyije. Umuyobozi w'akarere ka Musanze akavuga ko nyuma yo kubona imibare y'abarwaye amavunja bihutira kubahandura ku bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa. Ari igice kijyanye n'amavunja hari profile kugenzura urugo ku rugo bigenda bikorwa. Rero ubundi gusohorezanya n'ukwezi kwa 4 byarakozwe, aho rero byagiye bigaragara icyo kibazo nta kindi kibitera n'umwanda. Icyo rero aho bigaragaye ntabwo ari kuvuga ngo turegeranye imibare gusa tugende tubike ngo hagire indi gahunda yo gutegura. Icyo kijyanye n'amavunja cyo bihita bikorwa mu bufatanye abaturage, abajyanama b'ubuzima, urubyiruko rw'abakorerabushake, tugenda tubifatanya aho bigaragaye, ndetse n'ibigo nderabuzima kuko hari imiti bagomba guhita babafashisha yo gusiga aho bahanduye. Ubajije abarwayi cyangwa barwaje amavunja ku mpamvu zibatera ziratandukanye, ariko abenshi barahuriza ku ngingo y'ubukene. Impamvu no kubura amazi, wenda yabuze amafaranga go kugura amazi mbo n'agasabuni. Ubwo rero umwanda gwaza kubera kubura agasabuni me niba ramurogana nta mbizi pe, niyo myaka 5 mvuze irarenga n'ukuri pe. Amavunja gabaye nkiwanje akaramata n'ukuri. Ayo nige nihe nkavuga nti Mana koko wankuye iki gisuzuguro c'amavunja. Nkumva ni ibintu nanje bimbabaje. Nimba nagiye guca inshuro nk'ubu sibyo
nagiye gushaka ico barararira amavunja ntabwo ndagitaho buraca mitondo nje gukora mu kwabandi mu kwa rubanda ntahe bwije. Mu bihe bitandukanye intara y'amajyaruguru yakunze kuza imbere ku mubare wo hejuru w'abarwaye amavunja. Ikibazo cy'abarwaye amavunja mu bihe bitandukanye kandi umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yakunze kumvikana nenga abategetsi bo mu nzego z'ibanze ko barangara nabo bagomba kwitaho bakarwara amavunja. Aha yababwiraga mu mwaka w'ibihumbi 2015. Kandi tuvuga ko dutunze, tuvuga ko duhinga, hari ibintu bimwe tugomba guhashya rwose bidakwiriye kutubamo. Ntabwo nari nzi ko mu Rwanda hakiri abantu bashobora kurwara amavunja. Basanga abana b'abanyarwanda bari mu mashuri barwaye amavunja. Ubu ni uburangare budashobora kwihanganirwa. Turaza no guhangana n'abatuma bishoboka ko abantu barwara amavunja. Turaza kurwana n'abayobozi buriya mureba nibo mvuga. Ikigaragara cyo kurandura burundu amavunja kigaragara mu karere ka Musanze, biranasaba no kubanza kurandura burundu ikibazo cy'ubukene bubasunikira mu isuku nkeya, kuko aho naho bikigaragara ko ari ikibazo gikomeye, na cyane ko iki kibazo cy'amavunja kimaze imyaka kihagaragara. Bagira ubusajwi ry'Amerika i Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Reka tuyahere aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ubushikiranganje bwo kwivuna basi muri kino gihugu buhakana ko Amerika ataha uruhara rwa gisirikare rweruye ifise mu icwa ry'ingabo z'Uburusiya z'amapete yo hejuru ziri kurwanira muri Ukraine. John Kirby hajeje gutanga amakuru mu biro bikuru vya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Pentagon, abeshuje ivyo vyagirije inyuma y'inkuru ifise uburemere yasohowe n'ikinyamakuru ny'Amerika The New York Times akigaruka kuri ivyo vyagirije. Kirby aremera hadahigimanga ko Amerika yahaye inyigisho ziperereza abasirikare ba Ukraine kugira ngo ibafashe kurwanira igihugu cabo, ariko agahakana ko ataruhara ifise mu kwerekana ahari abajenero b'Uburusiya kugira ngo vyorohe ko Ukraine ibica. The New York Times kuwa gatatu w'inondwi mw'ijoro yemeje ko iperereza rya Amerika ryafashije Ukraine kumenya ahanyigeye abajenero b'Urusiya no kubica kuva Urusiya butangura gutera Ukraine. Ikinyamakuru The New York Times kikavuga ko bamwe mu bategetsi ba Amerika batashimye ko amazina yabo aje habona, haribo bakibwiye ko abajenero barenga 200 b'Urusiya bishwe na Ukraine, kandi ko abenshi mu bishwe Ukraine yamenye ibanza barimwo ibifashijemo na Amerika. Aho impande zihuriza nuko Ukraine akenshi idahusha mu gutera ibirindiro biriko ingabo nkuru z'Urusiya. Mu ndwi heze habuze gato ngo itera ikirindiro cari cagendewe n'umukuru w'intwazangabo z'Uburusiya. Amakuru atarabemezwa n'impande zose havuga ko Ukraine yagavye ico gitero inyuma y'amasaha make General Valery Gerasimov atwara ingabo zose z'Uburusiya ahavuye. Ikimenyesha amakuru The New York Times kikavuga ko Amerika itanga amakuru y'ahari kirindiro gikuru c'ingabo z'Uburusiya ziri ku rugamba, ari ku Burusiya nabwo bugahindura cane aho bushira ibirindiro vyabwo. Umuvugizi wa Pentagon kuri ibi ashimangira ko Ukraine ariyo yihitiramwo aho igaba ibitero nabo ikigaba ko. Akanama kajeje umutekano mu biro kwa President wa Amerika White House kanebaguye inkuru ya The New York Times kavuga ko yuzuye ugusamara. Tukivuga ku vy'intambara y'Uburusiya na Ukraine yemerewe ingabiri y'amafaranga arenga miliyoni 6,500 vy'amadolari ya Amerika. Ayo mafaranga yatanzwe n'abagira neza bari bamaze imisi Varsovie ku murwa mukuru wa Pologne mu nama yo gutoza uburyo bugenewe gufasha ico gihugu. Mu kiganiro cihariye umushikiranganje wa mbere wa Ukraine yahaye ibiro vy'ijwi rya Amerika ku mugabane wa Buraya yo mu burengero, yashimiye umuryango umwe bwa Buraya kuco yise akigoro uri kuragira mu gushigikira Ukraine. Umushikiranganje Denis Shimal yasiguriye ijwi rya Amerika ko igihugu ciwe muri amezi ane aheze cagize igihengeri c'uburyo bugera ku miliyaridi 5 z'amadolari ku kwezi. Akavuga ko ubwo buryo bwose rero burimwo n'ubundi bugera ku miliyaridi 33 z'amadolari President Joe Biden asaba Kongre ya Amerika guha Ukraine buzoba ubwo kuzuza igihengeri no gutuma ubuzima bw'igihugu bubandanya mu kurindira nk'uko yabivuze ko Ukraine itsinda intambara igasura kwiyubaka bidatevye. Uwo mutegetsi majambo yiwe yagize ati Ukraine izotsinda intambara, kandi inyuma y'intsinzi tuzadukeneye ubutunzi budacumbagira kugira ngo twongere kwiyubaka.
Ijwi ry'Amerika turabandanya n'amakuru agezeho irya nino kw'isi. President w'Urusiya Vladimir Putin yasavye imbabazi Israel ku majambo abenshi bavuga ko yuzuye urwanko rw'abayahudi. Umushikiranganje w'imigenderanire y'Uburusiya n'ayandi makungu aheruka kuvuga. Umushikiranganje w'Uburusiya n'ayandi makungu Serge Lavrov mu kiganiro yakoranye na televiziyo y'Abataliyano yitwa Zona Bianca mu ndwi iheze yavuze ko umwansi mukuru w'abayahudi ari abayahudi ubwabo, yongera ko umukuru w'abanazi Adolf Hitler yarafise amaraso y'abayahudi. Ibiro vy'umushikiranganje wa mbere muri Israel vyemeje ko Putin yasavye ikigongwe bivuga ko Naftali Bennett aramutswa ubwo bushikiranganje, yemeye gutanga imbabazi Putin yasavye ku izina ry'abayahudi, agira ko amushimira ko yerekanye aho ahagaze mu guha icubahiro abazize ubwicanyi abanazi b'abadagi bakoreye abayahudi mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Ubwo bwicanyi bwahitanye abayahudi baharugwa mu miliyoni zitandatu. Ku mugabane wa Afrika, amatora y'umukuru w'igihugu muri Somalia azoba igenekerezo rya 15 ku kwezi kwa gatanu. Hari haheze umwaka urenga ico gihugu kidashobora kuyatunganya nk'uko ikirangamisi co mu ntango cabitegekanya. Umurwi w'abashingamateka bahawe igikorwa co gutegura amatora ya president wemeje ano matariki ubicije kuri televiziyo y'igihugu. Manda ya President Mohamed Abdullahi Mohamed Batazira Farmajo yaheze mu kwezi kwa kabiri ko mu 2021, ariko aguma ku butegetsi bitewe hanini nuko vyamunaniye gutunganya amatora yo kumusubiriza. Mu zindi mvo nyamukuru zatereje amatora harimwo injyane zimaze igihe hagati y'indongozi zo ku rwego rw'igihugu n'amareta yigenga. Ikirangamisi gishasha kivuga ko abazokwitoza bazokwiyandikisha igenekerezo rya 8 uku kwezi kwa gatanu, imigambi n'imigabo yabo bakayibwira inama nshingamateka ku magenekerezo ya 11 na 12, hama itora rikaba igenekerezo rya 15. Muri Somalia, president atorwa n'abashingamateka n'abakenguza amateka. Uwegukanye intsinzi ategerezwa kuronka n'imiburiburi 2/3 vy'abagize inama nkenguza amateka na shingamateka, no kuvuga amajwi 188. President Farmajo aremerewe n'amategeko aremererwa n'amategeko murantunga yo aremererwa n'amategeko yuko yokongera kwitoza. Bamaze kumenyekana bazoba bahanganye nawe harimwo babiri mu bigeze kuyobora igihugu, akaba ari Hassan Sheikh Mohamed na Sharif Sheikh Ahmed. Farmajo mu bandi bazohangana harimwo uwahoze ari umushikiranganje we wa mbere ari wa Hassan Ali Kaile. Uzokwegukana intsinzi arindiriwe n'ibibazo birimo ukurwanya imirwi y'intagondwa irwiriyemwo aba Al-Shabaab bamaze igihe babangamiye umutekano wa Somalia.